Buriya muhungu naho mbona umenga ari mu bibazo ndamubwira mfasha nkorere musore kwicara mbona umengo uri mu bibazo itahawe nyine mu mishuri we nta bibazo mfise ko mwisanzwe naje gusema aha ko nta twatuje neza harakaga keza no kwinda kunda kwazi no kubesha yego niba ari ibyo by'abantu sawa cyo n'ukuri ndabura sindabura umuntu rero ndakubona basibuze dushimire ama ujya munsi twaravanye kujyanye nukwina babaye cyane gose kuba nta bintu bitwa aho ba ibyo nukwina sigenda kwiyumvira nakuvege gine cyane gose reka basije ntabwo kujyanye sivyo je bayitaje do yego basi nyine ndajyawe hamaje do iyo ukoze igikorwa ciza ugikoreye ntakumenye canye na nyene kugikorerwa ntimumenyane birababaza cyane iyo wabaye umusamariya w'umuyazi ko nanje mu nyuma naragize shoke mu mutima ndiyumvira urya muntu naho twohura ari kure sinabona ingene ndamuvugisha kuko ni umuhamagaro urumva mwavuga ngo sigo muhungu yego ngomba ko n'uwo twahuye kandi bisumubiyatsi ngo musore yego sha usogora umunsi banyita Jedor. Amawe nawe. Nanje nzibashetiya. Shetia. Wow, katsina keza. Turitirano Gediana Jedor. Na mafuta. Niyo mpamvu amfashe jengera warumva ko twitira. Bano kuri ndakwinginze. Kitabatera kitabitwara. Wo kwifunagura yabaranze ngaha. Oya ndavyanse kwanza ndeje imbere iko tugende ujya abana jimbe unyereka aho biri urukundo 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 ahorushaka oya ndagutera hasi oya reka ndicana nana Sayana urigo oya nukuri ni namahoro menshi bisanze no ahora twabisana nkazi tugendere
Uri umeze neza? Okay, umbize wenda kubwire. Ibintu byawe tuzohurire muri ville ejo. Saa 4 ubitore. Hinge gato turasubira. Wow, my sister. Ushavuye no. None kumenga mwagize fresh. Sana kuri atangiye kumwica. Sister. Oye. Urazi inkuru. Inkuru zimeze gute? Nenda kubaza. None yamwumbati imwe iryoshe gose umengo ni sukari nkirera. Yo reka. Yareze gusa hariho nyene iyo twasigaje. Iyo twasigaje nyene keya. Shanda kumbuye guhekenya umwumbati. Oya apana guhekenya. Ndakumbuye guhekenya umwumbati apana iteze. Uhekenywa. Uhekenywa. Apana uburibwa. Nere mu gisagara ntayiriyo. Cyo nakubwiye. Mwanya kuyaga ntiwaboneka. Ndakubwiye. Yego. Kubiriyo iriyo mugabo yarari aho ntashobora gushikira. Yego. Ntago je ntarama makuru nge bimeze ibiki. Vyumva. Nabwiye ati nzobaza mere uko ngende ivyo wamubwiye gace hakiri umwanya ngejewe na mama. Yego. Wanaje kwa kunyegeje nibisanzwe. Ni vyapasije nta nico bitwaye. Yego. Nuko niyo kubwira basi ivyo byo kubabaza gusa. Gusa ntacu bikwaye uzozameranya kimwe. Nkunda kubwiye yuko imyumbati yariraho ntashobora gushika. Urashobora kumva ikintu mvuze. Basi nkuko ushobora kubona nk'imodoka ikwaye nk'ibidandazwa canke nk'inzoga ukifuza kuyitora ariko ntibikunde kubera iki dushobora kurira mu iyo modoka. Niko byari bimeze. Nasha nurayiba yamigani yawe. Nanibereye mu rubisi y'umuhungu yunguruza. Ni hatari. Urazi ko mvuye kwa Elvis. Imihano gendera muno ime. Elvis wa? Anje numi. Oui. Musaza wa Darlene. Nawe wibutse? Umwe wahariye hepfo, hariya. Umwe yari yaragiye hanze. Yego. Yaraje ngo ashi. Mbega ngo amazi misi hari ya muri wa. Anje numiwe kabiri. Ariko umuntu ujya twari ko turavugana. Yaje ryari. Muhora muvuga. Ujya ndumiwe. Ego duherukana kera, twarigeze kuza turayaga ariko ntitwari tukivugana sinayindi yuko yonaza mu Burundi ntanaze no kondamutse. Mugabo ntacu. Ninaronka kanya tuzoje kumuramutsa ntacu. Ashi muzomende ahubwo dupange igihe tuzogenda kumuraba. Nawe urakundi yuje. Sawa nagora nzobipanga tuzogenda kumuraba. Kande kugende je nanje numva ndusherekana ibwi gende jya mu ruhuko sawa urabi imfungurwa ari ubandi ufungura imbere yo kujya hari twatugoro none twaraheze twatwe matako tureke twaraheze gendera imfungurwa ari n'isaro fungura hanaje niruka nzi yuko twasigaye. Nziza cyane hama ico namwe niyumvira bona igihe nje hirya yejo nababwiye yuko inzu ko isanura tukareba hajya tugashaka indi chambrette aha naho tukahakorotera dusaka tukatureba nahaje tukabasi twakora neza ku buryo haje nk'abagenzi cyo kuro nk'abagenzi nshaka kura mu nzu imwe na mama nshaka basi kubaraza bashitse mu nzu ya mama bashaka kurara ngahasha nk'ihajya cyane tukarara hamwe muga mu gihe tutegereye mama uyu mama warakuze apana kwa twamuteye indibazo bagene bari kumwe mu matero gwama ko mutojama bamutosinzi amaje yego simba ugire uri butike niki ngenda baho kajumura gategura nanje ngoma ngende kuri butike kugura amayinite hari umuntu ngoma kurondera yego sawa nta kibazo nkoresha umwanya yego
urabona urazi nyibuka cagiye udutelefone mwijoro turi kumwe na mama akumayidoga ndagakumbuye gakobwa kanje kanya kwira nacisha ndamukumbuye aha tugishika hariya naguma ndakubira kandi urabona we gusa wakuze reka shobona je nanje mutase kunjana muri abana banje oya gusa warukira umwana niko ari kugutwara nagira nyine umwana wo batwara wakuze niwo mureka urabona nga aha tugejewe mama na papa tugishika rero hariya tuje turatembera umuji n'abantu ngene haryoshe neza cyane ameze neza ego vraiment je watagase cyane apana je urazi papa yarabaye bogari apana bijya kandi papa umambwira ko gukumbuye cyane igihe kire kwera gakuba kiwe kanyuma akashana ndamukumbuye gusa watwaye ituru rya mama ama ariko nayenda bazi ko nkigishika vraiment ndibaza nta kado na bwaguhaye iyo nayo vraiment gusa ndihari naguma ndago abarantungikira amahera ndabizi waguma utagata n'abagenzi bawe nawe natagata muri musazanje so hari kado nakuzaniye kandi baziraryohewe ego urabona ko ibintu byanje bibereye cyane rwose bisa nyine n'ibintu by'umuntu wo muri Amerika afite $. Rega amadolari yarisa umbonye gusombana gute hagero ninje mu muji n'imodoka abakugwa gusa bambonye umenga bambonye $. abo mu Burundi bafise inzara gusa tunakuzaniye akantu keza iyo reka shaka ko kabona kweti yego ndagafitiye inyota surprise wow guhera kuri umwanya ngira ndayiguhe gusa muri iyi minsi ingahe hari ibintu ndiko nakura mu by'iwanje mpejeje ndayiguha merci urakoze cyane narakubwiye niwe mutoyi dufise ni umwana muto dufise asante kugufata neza nashukuru hama hariho salon de beauté numva ngo irazimvye mu Burundi izo zose nganda gutwariyo ukindi bagukure mu mutwe bagutegure merci nago muri no minsi turi kumwe sana ndagushimiye musaza wanje urankunda uranyitwararitse uranayishobora kwanza iyo nari sana ndakwerekera kandi nubwo ntari wo hanze nibyo nani kisa basi okay ndibaza uramenya ngene ubikoresha kabisa ndabimenya nyine ayo icyo ni ikintu original nziza cyane iyo utayifise hari arana banza urabikode kwanza nawe nashizeho izina rya mama Oh, Erika. Welcome, Erika. Bizeneza. Ego bizeneza. Na date. So, usa nkuko watinze ariko ntiwatinze. Uko ndakumenyereye. Ariko nagutebeye. Oya vuma. Ndoye bayangeseho yakira gucerera. Usanga bigoreye gasanga nacerewe. So nuko ndakumenyereye kandi
hari haciye kirekire wamenyereye mu Burundi ubwo mbrema urana tutwamenyereye ubuzima bwo hanze nga mu Burundi tumenera tukayo neza kubera wara ko hari utaronka umwanya wo kwicara akazi so ni hatari numva ko bigoye ndakuravye cyane ibuka kera hari icyo bintu sakira tukiraha hama pardon demande ni bagiye kam nibaza kuri iyo cyatumye ndamuhamagaza ngaha nuko urabona hariya hanze guverinoma amahera arahari ariko bari byiza yo ufise n'utubazo tundi ngaha korana iyo ufise n'utundi ngaha nyine utunukura Dona nicaye ndiyumvira ati mbega ninde twokorana kandi kanwa bafise nkine gukora cyasanga nta wundi twokorana kiretse twakoranye uba twarakoranye twaramenyeranye byinshi twaraziranye cyo bisaba yuko ntegezo kurondera nibyo birumvikana ni isekuru imeze gute twakora mu Burundi kwanza cyane ene gukora ibintu by'ama computer ni kuko nasanze hariya ni ibintu byinjiza amahera cyane ndafise umugenzi wanje muri Dubai ndamurungitse commande yo cyabinzana ni kuvuga ushaka kuguza business ijanye n'amakompyuta ya sifa Dubai tuzitandaza mu Burundi ya ngira gushaka kumpa akazi oya ndazi ko twakoranye kirekire sivyo kandi umugenzi wanje ibindi byo ni Imana gusa nkeneye ko ari uzoba ubihagarikiye kuko nkeneye ko twoje sindiho ngaha umwanya n'umwana ndashobora kugira iki kwigira je nibaza ko nta kibazo iyo projet ni nziza tuzoyikora nimba ufise umwizigirwa washobora kuzoratuma izo computer kazizana gusa ibujumbura ushobora kuronka amahera mu bintu bya business nuko uguruza iduka ahantu hari movement hagenderwa abantu batandukanye bafite amahera kugira ngo bashobore kugushorera kuko urumva nk'ibyo niho bishaka mu isite za Kinama Kamenge bisaba kubitwara ahantu muri ville hagendera abantu batandukanye babikeneye jo oso wavuze neza gusa nari nkeneye ahantu ubura ahantu ishamba rinini cyane nce ntubaka kubera uyo mujama wanje naho nzo ndamuha order zoba zitanaje fise umuntu ashobora kuza arabinkorera nico kintu nari nkeneye kuzana mu Burundi kuko ni kintu cyane nasanze kibuze ntashobora gihari gusa si cyinshi cyane ndakene umuntu ashobora kuba arankorera ibintu by'ama computer abikora kabisa kuko nyene kugura ama mashini menshi yavyerukamwe gusa naho bizonwara umwanya ariko aho hantu ndakenera sana kubaka kapuri ninashaka kunye ni hatuje atanduru bihari atabantu benshi bari kubera umuyaga nkuba ibintu nk'ivyo zose ngira ndabikurikirana Jeni batakota ibibazo hama ntanibagiye pardon begize amashuri acuko wacuja mu bintu nyane jewe nkeje amashuri urabona ko twahejeje wo kashugenda nanjye nkakuma mu Burundi nagumye nyene niruka n'ubuzima bwo mu gihugu ndonka akazi gahera ubu nyene ndidandariza utuntu dukeya nayo mpamvu kuri iyo projet numvise uvuze igiciyumviro cy'uko nanjye nozoshiramo imitahe mikeya mutwe mfise kugira ngo dushobore gukorana nyene cyo ndakwemerera we nawe rero urumva yuko wewe niwamara kuruhuka ukisanta areze tuzobipanga neza hama dukore business kandi ndabisezeraniye ko uzidoguza gukoranya n'umuntu usinyibutsa mbari sinitsakanye cyane kandi narubise inkoko bariko barayitegura ari bazamwanya irashobora kuzama ufungure gatoya so nari nkeneye yuko undonderera abantu baba bafise bakeneye akazi kuko aho hantu nkeneye kugura nkeneye gukorera ibintu bibiri kandi urazi ko ari we nizera cyane mu kazi kiwanje nkeneye kuzobikurikirana mwumvise nkeneye muze murashimuta abakobwa bakiri bato kubazana kuko abakobwa ni business uzana batwara hariya muri Amerika
hama ikindi nkeneye yuko tuzaza turadandaza urumogi uri kumva nkeneye rero abantu bari seriye bazi icyo bakeneye bazi kurondera ubuzima bavuga babicanye bamwe bataraboneka abantu b'indwanyi nibo nkeneye barahari bose nibwira ikibazo kandi batazonyicira akazi kuko genda ndi ku kazi sawa niyo mpamvu uyu mugore namuzanyemo gusa nta byazi byarimo azomenya ko ari ibidandaza bikeneye sawa sawa Urukundo 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 Ahorushaka Urukundo 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 Ahorushaka Urukundo 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 Ahorushaka Jeta, Yes ni wewe cyangwa ndiko ndarota? ntabwo uri kurarota ndi jewe Yes, ndavyumva. Hano iwacu hamenye gute? Bo akabaje umutima katsindura amaguru atitsa kuhamenya kuko ndahiza kwirukanga uburyo bwose nkakora ibishoboka kugira ngo ndahamenye kuko ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro kumenya aho nubwo utarubizi yuko ndahazi ariko nahamenye kuko ndavuze ku mutima. Wow. Meze neza rero ndakomeye birabaraho Kega n'amahoro na mamungara araho nimbaraho bivuze cyane ndakumbuye Jafwe vraiment ndakumbuye cyane rwose ndaneze cyo gusaba kubona ugira kandi merewe neza ivyashize ntivyari vyiza ariko nuko ndakumbuye cyane rwose ndaneze gusaba kubona ugira kandi Imana niyo gucyubahiro. Amen. Urukundo 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 Ahorushaka Urukundo 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 Ahorushaka Urukundo 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 Ahorushaka